Bakunzi b'Imana mukurikirana ibiganiro vy'isamizi mu wacu Bikira Maria abari hafi n'abari kure ku buhinga bwa none internet nimugire amahoro ya Kristo. Muri kumwe na Patiri Jean Eude Ngendakumana Nyamurenzi Ngozi muri akakanya ko gusoma no kuzirikana ijambo ry'Imana ryo mu ndwi hagati, tukaba dukoresha ijambo ry'Imana ryo kuwa kabiri Dominika ya gatanu umwaka usanzwe ugaburikana kabiri, nkuko twama tubigenza mu nkundire mbanze ndabashikirize aho tuza gusanga ivyo bisomwa imbere yo kubisoma no kubizirikana. Igisomwa ca mbere tugisanga mu gitabo ca mbere c'Abami ikigabane c'8 kuva ku karongo ka 22 gushika ku ka 23 n'akarongo ka 27 gushika ku karongo ka 30. Turasoma tuzirikariza buri 83 canke 84 bivanye n'igitabo umuntu yakoresheje, aho dusanga ikitabirizo ngo esingene ingoro yawe ihimbaye Mukama Nyeningabo. Turasoma tuzirikane inkuru nziza ya Yezu Kristo dusanga kwa Mariko Mweranda ikigabane c'indwi kuva ku karongo ka mbere gushika ku karongo ka 13. Twumvirize ivyo bisomwa vyeranda imbere yo kubizirikana. Ivyo dusoma mu gitabo ca mbere c'Abami. Ku munsi wo guhezagira igisengero, Salomo aje imbere ya altari y'Umukama mu maso y'ishengero ryose ry'Isirayeli. Aramvura amaboko ayerekeza ijuru, araheza avuga ati: Mukama, Mana y'Isirayeli, nta mana yindi iriho haba mu ijuru canke ngaha kw'isi. Uri ntatana mu ndagano z'isezerano yawe. Uragirira imbabazi abasavyi bawe bagendera imbere yawe n'umutima wabo wose. Ariko ubwo niko koko Imana izobana n'abantu kw'isi? Ehe n'ijuru ari juru ntirimubumba, nayo icibagiwe co ni inyubakwa mpejeje kumwubakira. Niwitegereze igisabisho n'amaganya vy'umusavyi wawe, Mukama Mana yanje, umviriza ijwi n'igisabisho umusavyi wawe agutuye uyu munsi. Inyonga zawe za mijoro n'umutaga kuri iyi ngoro, kuri iki kibanza wavugiyeko uti: izina ryanje riri harya, umviriza igisabisho umusavyi wawe azohagushikiririza. Urumviriza umusavyi wawe n'igisata cawe Israeli, nitwagutambira muri iki kibanza. Uratwumviririza iwawe mwijuru, iyuba wumvirize wongere uvyure imbabazi. Iri ni ijambo ry'Imana. Esingene ingoro yawe ihimbaye Mukama Nyeningabo. Esingene ingoro yawe ihimbaye Mukama Nyeningabo. Umushaha wanje warashashaye, ushaka kwicikira inyubakwa z'Umukama. Umushaha n'umubiri wanje vyigina vyerekeye Imana nzima. Esingene ingoro yawe ihimbaye Mukama Nyeningabo. N'akanuma arakanuma karironkeye aho kaba. Intambayo ironka icari itahirizamwo uduswi twayo, ni altari zawe Mukama Nyeningabo, mwami wanje Mana mfise. Esingene ingoro yawe ihimbaye Mukama Nyeningabo. Ewe Mukama Nyeningabo, ntega ugutwi wumviriza igisabisho canje, se Mana ya Yakobo. Mana, wewe nkinzo yacu, raba itegereze uwo witoreye. Esingene ingoro yawe ihimbaye Mukama Nyeningabo. Kumara umunsi umwe mu ngoro yawe biba kure yo kumara iyindi igihumbi ahandi. Niho nashima kuguma imbere y'ingoro y'Imana yanje, hakubana n'inkozi z'ikibi. Esingene ingoro yawe ihimbaye Mukama Nyeningabo. Aleluya, aleluya. Amabwirizwa yawe yose Mukama ntiyigera hinduka, washinze ko yama ari yayandi imyaka yose. Aleluya. Inkuru za Yezu Kristo nkuko tubishikirizwa na Mariko Mweranda. Abafarizayo na bamwe mu banditsi bavuye Yerusalemu bakoranira iruhande ya Yezu. Hanyuma babona bamwe mu bigishwa biwe barishije intoke zityoye,
ni ukuvuga badakaravye. Abafarisayo rero n'abayahudi bose ntibajya badakaravye n'ubwira bwinshi n'iragi ry'abakurambere batarenga, kandi bavuye mu kaguriro ntibajya batimijagiye amazi. Hari n'ibindi bimaramuziro bitari bike bagira vy'iragi ry'abakurambere nko kunyuguza ibikombe, ukoza udukarabo n'inkoko. Abo bafarisayo n'abanditsi rero niko kubaza Yezu bati, mbega ni kuko abigishwa bawe badakurikiza iragi ry'abakera bapfa kurya n'intoke zityoye? Yezu ababarira ati, umuhanuzi Izaya yarabadomye ku rutoke mwabangushimwe, hamwe yandika ngo abo bantu bansasaka akarimi keza, ariko umutima wabo ntunyegereye, bagira ngo bariko baransenga, ariko n'ivy'ubusa. Inyigisho bigisha nizadukanywe n'abantu. Ibwirizwa ry'Imana mutereraho mukizigitira kw'iragi ry'abantu. Arongera kandi ati, ingene muzi guca kw'ibwirizwa ry'Imana mutsimbataza imigenzo yanyu. Musa yavuze ati, ubaha so canke nyoko, kandi ati, uwuvuma se canke nyina aracibwa. Ariko mweho muvuga muti, umuntu abwiye se canke nyina ati, ico nayo kugutabaza nshise ikorubani, no kuvuga ngo imperezwa y'Imana, ntimuba mukimukundira ngo agire icaha se canke nyina. Muca mutyo ibwirizwa ry'Imana mukariguza iragi muhanahana. Hari ibindi byinshi bene ivyo mukora. Dushimagize inkuru nziza ya Yezu Kristo. Bakunzi b'Imana mukurikirana insamirizi mu byacu Bikira Mariya, duheje kumviriza ijambo ry'Imana ryo kuri wa kabiri Dominika ya gatanu umwaka A usanzwe. None rero muri aka kanya mu nkundire dukundire mutima mweranda dufashe kuzirikanira ijambo, hama turabe ico twokuramwo twogendera. Turashimikira cyane kuri inkuru nziza, kuko ariyo iza yegeranya ivyumviro vyose biri muri ibi bisomwa twumvise uyu munsi. Iyo nkuru nziza rero dukura kwa Mariko, Yezu aza agomba kutubwira ati, nimusubire murabe mu mitima yanyu ibyo murangura yuko koko atari ibisunitswe n'umugenzo n'imico n'ukwamana, bavuga nti muri vya bindi cyo bita mu Gifaransa routine, ugasanga mubikora mbere mwishibikije amabwirizwa mwamwe, mukibagira ikiremwa muntu ko kiza imbere ya vyose. Hanyuma mbere ico kiremwa muntu kikaza gifatira agashusho ku Mana, yo umuntu aheza akaraba ko ibyo akora vyose bihimbara Imana kandi bigahimbara n'abantu, bikabafasha kuba abantu bakwiye, novuga nti babushitse. Ijambo rero Yezu Kristo abwiye aba bafarisayo bameze nk'abatangajwe n'abigishwa biwe bariye badakaravye, abishuye abakarira cane. Abakarira cane avuga ati, mwabangushimwe. Iri jambo rirahambaye. Ati Izaya yarabavuze ko ahavuga ati, munsasa kwa karimi ariko umutima wanyu ntunyegereye. Bansasa kwa karimi. Hariho abantu umuntu ashobora kwitwa gutyo, bafise akarimi gashobora gucisha inka ku kiraro, ariko ukuri ko mu mutima wabo ari guke cane. Yezu Kristo rero arababwiye ati, imigenzo muragomba kuyikurikiza, ariko neza na neza ikibaraje ishinga so gukurikiza imigenzo, ahubwo n'ukugomba kumera nk'abanki ibintu bimeze neza, canke kumva gutegera ibintu bitwaza ngo ibwirizwe ngo hari ikicavuzwe ngo iki niki na kiriya. Ego cane, Yezu ntavuze ati imigenzo muyihebe, kandi ntavuze ati amabwirizwa uko yashinzwe muyahebe, ariko avuze ati banza muzirikane mu mitima yanyu, mbega iryo bwirizwa, uwo mugenzo, ubwo koko urafasha kwegera Imana kandi urafasha ko abantu baronka ubuzima? Ati bwirizwa mutangaho mugaca mwizigitira amategeko ya Musa. Nivyo turazi yuko Yezu Kristo ataje namba gufuta amategeko, ahubwo yaje kuyanogerereza kandi nicakora. Turibuka mbere nko kuri rya bwirizwa
hamwe bavuga bati mbega birarekuwe yuko umugabo yokwirukana umugore wiwe. Mu nyuma yababwiye ati uko siko byari kuva kera, nimba iryo tegeko yararyanditse nukubera ubugaba bwanyu. Mu yandi majambo, subira muzirikana igihe tugezemwo, ubwo iryo tegeko riracamera nk'uko nyene ubwo ntiryogaruka rukaronka insiguro. Yezu Kristo ko ari we yaje gutanga insiguro. Nanone ibyabaye byose imbere ya Yezu ni Yezu aza akabitomora, kuko abahanuzi n'abandi bose bavuga imbere yiwe baza bavuga ibyo Yezu Kristo azoza kudutomorera. Hanyuma haraho mu migenzo y'abantu byagenda bigoramanga. Turibuka mbere batubwira amavuka ya Yezu, batwereka imiryango yaje avamwo, tugasanga hamwe byaragorama, ariko bikagorama bigiye kugoramuka gushika kuri Yezu havuga bati byose birarangiye. Rero ubu ijambo nyamukuru rya nyuma ni irya Yezu tubwiye. None bavukanye, abo bafarizayo Yezu abagiriza abahora ubwiyorobetsi, cyane cyane yuko bitwaza ngo bakurikiza amategeko, ariko aya mategeko bavuga ngo barakurikiza ugasanga ni ukuzigira imizigo ku bantu nabo batayakurikiza. Bakavuga ati nakateza gukora iki, mugabo mu buzima bwabo bwa misi yose ugiye kwihweza ugasanga nabo ntabwo babikurikiza. Mbere hari n'abantu babigira uko nyene, inyigisho bigisha ugiye kuraba ugasanga ntabwo bazigendera, kandi birashika. Mbere niho yahava agashavura akavuga ati murumviriza ibyo bavuga ntimurabe ibyo bakora. Hariho rero bamwe ushaka gusanga ibyo bigisha batabikora. Mbere ugasanga nk'ubu bavuga bati kirazira kugira ikina kiriya, kirazira kugira ikina kiriya, bakanagusomera ijambo ry'Imana vyanditsemwo, kirazira kunywa inzoga, kirazira kurya ibi, kiragira kurya biriya. Ariko wagende mu buzima bwabo bwa misi yose, mu gihe ubazi neza ugasanga bya bintu nyene ibyo bafungura, za nzoga nizo banwa, kandi bakabigira binyegeje. None abo s'abafarizayo. None bavukanye, uyu munsi Yezu avuga ati reka kwihambira gusa ku migigwa n'imigenzo, ahubwo raba ko ivyo bintu bifasha ubuzima, kandi ico wigisha aba ari cyo ugendera. Reka kwiyorobeka. Bavukanye, yanaduhaye n'akarorero avuga ati hariho iyo umuntu avuga akareka gufasha umuntu, cyane cyane yavuze abavyeyi, yise ibyo agomba kubafasha ngo nishikanwa. Yamaze kuvuga ngo iya ngo ni ivy'Imana. Ivy'Imana ga yemwe bitokwakira abantu, bitofasha abantu nibiki. Twibuke ca gihe Yezu yatubwira Musa ari kumwe n'abandi bantu, hanyuma bashonje, mbere bakaheza bakagenda bagahava bihereza imfungurwa y'imikate yo kwa rutari, andi atawundi yashobora kuvyakira atari abasaserdoti bonyene. Ariko Yezu avuga ati kubera bari bashonje ariko bateza kwivuna inzara, babikoze kugira ngo ubuzima bubandanye. Niho mbere na ca gihe babigishwa biwe baca mu ngano bakahudushwishwi, hanyuma bakabageza yuko baciye mu ngano bakasarura ku munsi w'Imana. Yarahejera abagiriza ati ivyo byose ni ya migenzo y'abakera yanyu, ico cyose gifasha ubuzima umuntu araba ati none ubwo uwo muntu ntiyohava amererwa nabi mu gihe twobwira ayo mategeko canke iyi migenzo y'abasokuru. N'amategeko mbere murabizi yaba y'Imana canke ay'abantu, kuko mbere biranahura hatari hake. Umuntu arayasoma ariko akabanza akaraba ati none ubwo ubuzima bw'umuntu burubahirijwe, kuko yose azara gufasha ubuzima bw'umuntu ngo bugende neza. Mbere n'amategeko nka Ekleziya yose byoyo ahezwa n'ijambo rivuga riti kubwo urukiza rw'umutima, kubwo urukiza rw'umutima, inisalus anima. Iryo jambo rero Yezu Kristo aje atwagiriza yuko akatari gake tubeze nk'abantu bishinga kuvuga, ariko ivyo bavuga ntibibe mu mutima. Mbere Papa Yohani Paulo wa kabiri nabo nyine arabitwigisha. Hanyuma nyenubweranda Papa Francisco vuba nyene yaragarutse ko iryo jambo mu nyigisho yiwe, avuga ati ubwo ivyo twigisha, ivyo tuvuga biri mu mitima yacu. Nk'akarorero hageze kugaragaza ukwemera kwacu, tuvuga tuti nemera Imana Data mushobora vyose, nemera Yezu Kristo, nemera mutima mweranda, nemera Ekleziya n'ibindi vyose. Ubwo hageze
turafata akanya tukazirikana neza na neza yuko ibyo tuvuga arivyo twemera, ubwo sukuvuga kuko hageze ko tubivuga, ubwo biraza mu mitima yacu uvuye mu ngoro y'Imana bakabona yuko koko wemera ivyo wavuze uvyemera. None bavukanye, uyu musi imigigwa tugira haba mu gusenga mbere washaka n'ibindi byose bize birajana n'umutima no kuzirikana, none ikingize gisigura iki kandi kimfasha iki mu kwinjira muri jewe nyene mu buzima bwo guhora n'Imana. Imigigwa igahura no kuzirikana, hanyuma ko kuzirikana kukadutuma tubanda dutera imbere mu kurangura icimana ishaka, ari naho tuzosanga ibikorwa bigaragaza ukwemera kwacu, kuko ukwemera kutagira ibikorwa kuba kwarapfuye. Ivyo bikorwa rero bigaragazwa n'ukwemera kwacu biraheza bigaseruka, kandi iyo bivuye ku kwemera ntibisubira inyuma. Si by'umunsi umwe nka vya bindi umenga ni umuriro w'ibihunda. Hariho ibintu usanga umenga ni umuriro w'ibihunda, abantu bagashwa badoka bagakora ibinabiriya, haheze umunsi umwe canke iminsi ibiri ukabahigiye wababonye ukababura. Ibyo ni ibikorwa navuga ntibitavuye ku kwemera gushingiye indani, ni ibikorwa bivuye kuri ya migigwa y'abafarizayo. Umuntu rero arasabwa kugira ukwemera n'ibikorwa bihagaze ku kwemera, hamwe atakintu na kimwe gukura kuri uko kwemera. Hariho umuntu avuga ngo je ngo naka ngo numva umenga ngo sinosubira no gusenga ngo kubera naka ngo kubera ibinumvise hariya. Oya, ukwemera kwawe kwamaze gukomera nta kigusubiza inyuma, naho wosigara uri umwe uzovuga uti ndazi Imana nsenga kuko nsenga abantu bose banyegereza ku Mana, banyereka Imana yanje, ariko sibo nsenga. Ntiwaheze uvuga rero ngo naka yambuje gusenga, ariko wovuga uti jewe ukwemera kwanje ntigufasha ahubwo kuri mu kirere. None bavukanye, umwe wese byarangura aha bikorera ibyo akora mu gusenga, twame tubikora turaba yuko dusubira tukazirikana, nitube nk'abafarizayo biyorobeka canke bagakora ibintu bisunitswe n'impwemu, bisunitswe n'imugenzo culture, bisunitswe n'agakuku, ahubwo tuve mu kivunga. Umwe wese avuga tukwemera kwanje nuku, hama tuje mu bandi dufise ico dufise impamba idukwiriye. Ubundi bwo bugiye mu bandi atampambi kuyufise, haba ibihuhusi muri bimwe byawo mu bize twumva, haza igihuhusi canke ukamenga biteye ku mabuye canke mu mahwa, haheze umwanya bikazingama, ukwemera ukaguhiga iyo wakubonye ukakubura. Hari naho haza ibintu bihama abantu, ugasanga abantu batanguye gutemana, kwicana, gukora ibintu bibi babyiwe korera bene wabo, kandi wamenga na ba Kristo bama mwisengero rudasiba basenga bapfukamye, mugahagera ikibi ukabasangamwo. None bavukanye umunsi umukama aradukebuye twirinde kuba nk'aba bafarizayo avuga ati mwabangushimwe. Natwe umunsi ntatubwiye ngo bamwabangushimwe, ahubwo avuga ati bana banje nkunda cyane, mwebwe mwumva ijwi ryanje kandi mukarikurikira, none nimuze mwarashyitse ku nyota. Umukama rero abahezagire kandi abakomereze ukwemera. Mwari kumwe na Patiri Jean Eude Ngendakumana Nyamurenza, ndabasigaranye umuhezagiro w'Imana ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Amen.